uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo vu hari ngorane sigusunikana n'indege vu kamwe kamwe n'ibigwanisho byo ari ibyiki nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, iyi video ntabwo ija kwamo ama video menshi reaction nkuko nkunze kubikora, nije wengiye kuvuga ivyo niyumvira kuri situation yo mu Burundi muri kino gihe. Icyo navuga nuko Uburundi ubu bugeze ahantu novuga critical point, kubera ibintu vyinshi maze imisi nkwirikirana, maze imisi no observa, maze imisi mvuga ko kandi namwe kumbore abari mu Burundi n'abari hanze mwitayeho ivyo Burundi mushobora kuba muriko murabona. Ikimwe je nashaka kuvuga kuri no munsi nuko CNDD-FDD hageze igihe ihagarika kuba koki kumuri mu gifaransa nuvuga arrogant, très arrogant, trop arrogant même, nukuvuga ubwishime, ubwibone, amanyama arenze ubushobozi, arenze inguvu bafise en réalité. Dusubiye gatoyi muri kahise twibukanye yuko CNDD-FDD yaje ku butegetsi ari uko bivuye mu kumvikana inyuma yuko bamaze imyaka itari mike mu ishamba badashoboye gufata na prona n'intara na commune n'agacimbiri kamwe rudende, gutyo abarundi bumvikana yuko batokoresha intambara ahubwo ko bokoresha ukumvikana, ari naho bagiye Arusha bagasinya amasezerano ko intambara zohagarara tugatangura kuja mu nzira yo kunywanisha abarundi. Ico bakacibuka neza cyane. Jewe kubganje nibaza yuko iyo buyo nawe aba koki, iyo aba arrogant, iyo aba stubborn, iyo aba kicwa ngumu, ko nubu turiko turavuga abantu baba kiko barapfa mu mashamba yo mu Rukoko y'Igatwe na handa gutakiye, ko impunzi nyinshi ziba ziki mu makambi yo muri Tanzania, ko abantu baba kiko barapfa mu Burundi bishwe n'insoro z'abantu barwana. Ico novuga yuko atabubasha CNDD-FDD yigeze ironka bwo gutsinda igihugu ngo igifate. Ariko maze kuhashika abanyagihugu babizigiye nk'abantu bavuze ko bagiye kugwanira demokrasi, babizigiye nk'abantu bazobakingira, bazokubahiriza ubumwe bw'abarundi, bazonywanisha abarundi bacanyemo, bazokubaza amasezerano y'Arusha bazanye ku butegetsi. Bamaze kuhashika bace bigira ingangari, bigira genre c'est pas ba Museveni nabo bafashe igihugu cose. Ntavuze ngo hariho abantu bafise uburenganzira bwo guhotera abanyagihugu babo, ariko au moins abo bari bafise pouvoir, ubwo bushobozi bari bafise. Donc CNDD-FDD a exagéré, bari exagéré ububasha bafise. Ntarimvuze kandi ngo niyo bari kugifata bari bafise uburenganzira bwo guca baduhohotera. Ico bacibuke, bamwe bacibuka igihe cyose tugeze ico tuvuga kuri FDD CNDD bakavuga ngo ni muceceke, eka ntiduceceka kubera igihugu ni cacu twese. Bamwe mwakina dusanzemwo, kuko harimo abarundi bamaze imyaka irenga iyo imyaka CNDD imaze, nta kuntu wocu uvuga ngo abo bantu bose ni baceceke kandi nabaje mu nyuma igihugu kiguma ari cacu twese. Ico rero nico nagomba nkebure cyane cyane abo bategetsi, abo bari koki. Uzokumva Reverien avuga ngo igisoda gisambugwa n'ikindi. Nta gisoda, igisoda cy'u Burundi si cya CNDD-FDD, igisoda cy'u Burundi ni igisoda cy'igihugu, ni igisoda cya twese. Nta mugambwe n'umwe uciyitirira. Ni igisoda cya Frodebu, ni igisoda cya SNL, ni igisoda cya iyi migambo yose, ni igisoda cy'abanyagihugu bose. Nta kuvuga ngo igisoda gisambugwa n'ikindi. Nta muntu akeneye gusambura igisoda cy'u Burundi, gikeneye gukora nk'igisoda cy'igihugu gikorera igihugu point. Kandi bakongera kuvuga ngo twarakivunikiye igihugu kijya abantu benshi baravunitse, si bumwe nyine mwakivunikiye, mweho mwagize n'Imana muravunika mu nyuma muranka umwanya wo kwikanda. Hari abakivunikiye ntibaronka umwanya wo kwikanda. N'ubu turiko turavugana hari abantu benshi bagwaye bacitse amaboko amaguru n'ibindi bihimba vyabahamutse hirya no hino, bagowe ari kivumvu bari kubikuza imvunja amahwa, ariko ntimubaraba. Nibamfashe
abavyeyi abashoboye abantu bose abo ba diaspora nukuri na nibutse kandi abo bahizi bavuga ko bakigwaniye ko benshi muri bafise imyaka 50 nukuvuga cya gihugu cananiye gufata bagifise imyaka 25 ubu bashaje ubo kigwanira gute nukuvuga bizeye ko abana b'abarundi bariko bicwa n'inzara bariko batwagwa n'inzuzi baje muri Tanzania bariko bakwitwa inembo Lusaka Cape Town Sudan n'ahandi bizeye ko aribo bazofatingwa ibigwanisho bakaja kugwanya ikintu batazi nabo ababo bariko barungika kwiga mu za Buraya mu za Amerika n'ahandi uko no gufata abarundi nk'ibijuju kandi ndagasuzuguro ariko navuze ko gakuye guhagarika here and now. Nkongera nkabibutsa yuko umunyagihugu ari gusaba ari gukora revendication ku bintu afitiye ko uburenganzira atabasavye gusambura igihugu atabasavye gusambura igisoda atabasavye gufata umuheto abasavye ibintu expected attendu yagomba kuronka nk'umwana w'Uburundi nk'umwene Burundi. Umuntu avuze ati ntumfunge ntumuhotere ntunyibe ntunyice reka umwana wanje yige uwo muntu ntaba ariko asaba gusambura igisoda abasaba yuko aronka uburenganzira bwiwe mu gihugu ciwe c'amavukiro. Is that too much to ask? Bo rero nashaka gusaba yuko bohagarara kuba koki bahagarare kuba arrogant bahagarare kumva ko bafise ubasha butagira uko bungana bahagarare kumva ko bafise imisoro y'imbonerakure ishobora guterroriza uwo bashatse uwo ari we wese bahagarare kumva yuko bafise iperereza rikomeye SNR n'igipolisi bashobora kuzivya abanyagihugu kuko ivyo bigira igihe bikabaherana kandi bakibuka yuko no muri abo bantu bariko bakora ivyo bintu nabo kandi hagera igihe bagasanga bibarengeye canke nabo ingaruka mbi ziriko ziba nabo zikabashikako kumbore ndaza kubishikako ku bintu biriko biraba mu Burundi bituma abarundi izo mbonerakure abasirikare abapolisi nabo nyene babona yuko ubuzima butoroshe maze umunsi umwe nabo bakabigaranzura. Twibukanye abo n'abana b'abandi bantu muri ko murakoresha mwebwe abanyu babayeho neza mwebwe mubayeho neza ariko kenshi na kenshi ntimunabibuka ni nka wa muntu bavuga ku mugani aje gutema ishami ry'igiti kandi agicayeko nivyo mbona abo bahizi bavuga ngo bakivunikiye bariko barakora kuri iyi saha kandi no basaba yuko bo kwikubita gashi umwanya ukihari usibye ko mbona umwanya uri kurarengana bakabihindura. Ikindi cagaragaje iyo cockiness iyo arrogance nukuntu bategura amatora bagagira ikintu c'ikinamico bakayiba yose bagaca bagenda baravyina ngo twatsinze 100%. Ntimumaramara kandi amajwi naho uronka rimwe kwijana abakwiye burya bivana n'imigambi n'imigabo nyine kubavuga urose na rimwe ushima kuko ni kungana mu Buhindi dufite 100%. Nta demokrasi umuntu atsinda 100%. Uko kubuza abantu ko bitoza kugena murabatoteza kubuza abanyamugambi banyu ko batoraho bipfuza iyo ni cockiness ni arrogance irenze mufashe ko arundi turinjiji mufashe ko ndatabwenge bazi bose kandi iyo arrogance nta muntu w'umutegetsi ishobora kwerera abarundi. Umuntu wese atwara abantu agomba kwanza kwemera ko ariko atwara abantu atariko atwara intama canke ubukwavu. Icanyuma nagira mvuge iyo arrogance ituma mwibaza ko Uburundi bwishoboye ari igihugu canyuma gikenye ku isi igihugu gifise ibibazo umurengera igihugu kiri enclave igihugu cari cizeye imfashanyo budgetaire appui budgetaire imfashanyo iva hanze irenze 50%. Ico gihugu gishobora kuvuga gute ko kidakeneye amakungu ico gihugu gishobora kute kugenda kiratera kagere abantu uhereye ku babanye no gushikana bakure ngo turishoboye ego nivyo abari ku butegetsi murishoboye mugabo menye uko abanyagihugu bashonje hazogera igihe bikabarambira. So iyo arrogance iyo cockiness iyo ubwo bwibone ubwo bwishime ayo manyama nivyo biriko bitera ibibazo mu Burundi bwose. Duhereye mbere n'iki giheruka kuba mu Buvira
ntacyo tutumvise ku gisoro cy'Uburundi gikomeye, ko atawokora kubuvira, ko ibintu biteye ubwoba cyane, ariko mukibagira ko izo nguvu atazomufise. Mwebwe mwicaye mu mastade, mwe mwicaye mu mabiro, aba jeune bacu bari kuri terrain nibo bari kubava amaraso, imiryango yabo ntimuri ko muyigarukiraho, n'ubuzu wabo ntimumwitayeho, n'abasije gahembo kabo mubaha kugenda igihugu n'amaguru. Iyo arrogance irarenze, ni ibintu bitumvikana. Personnellement ijya nkuru yuko abasirikare bahawe kugenda igihugu cyose n'amaguru, ngo mafata ko ari fake news, ngo mafata ko ari ibintu by'ibihuha, ngo mafata ko bitabaye, kuko ntivyumvikana. Ariko urabona ubu harageze rero ko twicisha bugufi. Buvira yagiye, hari abakivuga ngo ntiragenda, ngo ramo AI, sawa, reka tuzoraba. Ariko ico cyari kubaha une occasion kuri CNDD-FDD kwiraba, bakavuga ati kumbure inguvu dufise siko ziri, kandi bakavuga ati kumbure strategically ibintu biriko birahinduka, bakamera nk'ababa humble na gatoyi. Ariko reka da, ugacuraba igihugu cyose nta kintu kigenda. Education indero yaragiye akagiriro, basiga bavuga ngo yagamukama école publique, abavyeyi bagwanira kubana mu privé na yarazimvye, nta misha bafise d'abord iko batunga baronka yahe yo guha amafaranga. Aba CNDD-FDD nyene kumbure no baraninga mu mashuri privé kugira ngo bakomeze banunuza abene gihugu. Vy'amagara y'abantu turiko tubona ingwara twagira ngo zo zararenganye, zo ngwara zakora, zo ngwara za macinya, ingwara zijanye n'ubube gito bwa leta iba ihari. Ivyo mutunga ntacyo no bivuga ko ivyo birarenze. Ni gihugu umenga ni jungle où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc umuntu akurusha inguvu arakumira, nta ufise witwara. Abantu benshi bapfunzwe batagomba gupfungwa, abantu benshi baziza ubusa bakaja mu maprizo. Ntituvuze abicwa inyuma y'ubutungane. Iyo SNL ishobora kunyuruza umuntu. Ushaka kunyuruza umuntu gute? Ufise SNL, ufise igipolisi, ufise igisirikare, ufise ubutungane, umuntu munyuruza koma. Ushobora n'ugena mu nama nshingamateka muti hariho ivyaha ngaha mu Burundi bigikwiye igihano cy'urupfu, reka tugisubizeho. Mu bihugu bimwe kiracyahari, mu leta muri United States kiracyahari, mwopfuma mukagisubizaho. Hanyuma umuntu afashwe niba ico cyaha yakoze kijanye n'amategeko yo kwicwa kicwa, mugabo gufata umuntu kamunyuruza warujeje umutekano w'abanyagihugu, ivyo ni ibintu biteye isoni. CNDD-FDD mubihagarike kuko mushobora kuzobirutswa na Olave. Twarabibonye, ntabwo kenshi na kenshi ivyo bintu vyijana. Ugacuja ku bindi bintu vyagiye bikena. Abantu bagakina amazi bahora bayaronka kuri sepa kuri bagaza, abantu bagakina isukari, hagakina ibinyobwa ibinabiriya, hagakina amase intabiriya yo gutabira indimo z'abantu. Ibintu vyinshi iyo wumvise ibishinga ntahe testimonies z'abantu uramaramara. Abantu baguha amahera kubera wishe marché y'isukari, marché y'ibinyobwa, marché y'amadolari, marché ya petrole, marché yizo engrais chimique, yizo kwa iri liberalize nko mu bindi bigo ubuzima, mukareka kurondera kununuza nyagihugu buri kintu. Umuntu akeneye kugura ibiye ntiyagomba kuja kwiyandisha mu mugambwe. Umuntu akeneye kugura engrais chimique ntiyagomba kuja kwiyandisha mu mugambwe. Umuntu akeneye kushora ikawa ntiyagomba kuyicisha mu mugambwe. Yagomba kuba liberalize, abantu bakagurisha uko bifuza kugurisha. Abantu bakeneye ikintu bakaja kukigura mu iduka, pana ngo kwiyandikisha ku mariste, mukaja murayajya nyuma bakabura ivyo batangiye amafaranga yabo. Hakaja ko ibintu novuga strategique. Abo ba SNL baba bashinzwe kuraba yuko igihugu kitashobora kubangamirwa iyo habuze igitoro, iyo habuze amadevize akomeye cyane mu bwaza n'ibintu. Ico gihe sekirite y'igihugu ibibangamiwe. Reka da, ivyo ntaco babishinzwe ko. Bo baba bagiye ahantu bari baraba amatwite, amaweb, amawhatsapp messages, amafacebook y'abantu bavuze gusa gatoyi bati send iki kintu ariko kugihindura ngugira ngo bazobahohotere. Sinzi bije ija mu guhohotera abantu, ariko iyo bije yateza kuja mu bintu vyo gukora iterambere ry'u Burundi. Aha sinavuze corruption kugigiture no kugibutunzi bw'igihugu. Uhageze igihe kuva kuri nyumba 10 gushika kuri president de la République baba ariko bajya umumo wese ahagaze igihugu. Nta kintu ushobora kuronka udatanze igiturire. Pasiporo igugwa amadolari amarundi 300, ibihumbi 300, abantu batanga umuriyoni n'ayarenga. Ivyo birafise sense.
ivyo bihasanse gute au 21e siècle? Donc ivyo bintu harageze yuko mu biro dressa nkuko nabivuze kenshi na kenshi wanka kwabira impene kiri hafi imaze kurenga umurambi wabira nkayo. Ikindi cunatuma ahubwo mwicisha bugufi nuko no muri CNDD-FDD namwe mutahuza. Turamaze kuvuga benshi twagiye tubona bafashwe, uhereye kuri Rajabu, uhereye kuri Babunyoni, uhereye ubu hari benshi bari muri prison bahora bari bakome mu mugambwe. Turamaze imisi twumva bomboro hagati ngo yabashigikiye Neva n'abashigikiye Sepa, uwundi bandagugarika n'abari ku ruhande rwabo. Ivyo byose bizofragiliza igihugu, ivyo byose bizofragiliza umugambwe. Niyo mpamvu mukwiye kubiroderesa hakiri kare kugira ngo igihugu ntizohave kiba nka Haiti canke Somalia canke Libya or worse. Ivyo byose mukwiye kubiroderesa hakiri kare, ibintu bitararenga inkombe, kugira ngo igihugu ntizohave gitabagurika nkuko twabonye muri Somalia, muri Libya, muri Haiti n'ahandi. Ikindi cagomba kubacisha bugufi, jewe novuga ni position muri region. Gushika ubu umupaka w'u Rwanda urugaye. Gushika ubu umupaka wa Congo novuga ko usa n'uwugaye. Sindumva officiellement kumbure, ariko naza kujya mupaka ubu turiko turavugana omwe umupaka urugaye. Umupaka wa Tanzania ntabwo wugaye mugabo urugaye. Nukuvuga ubu Burundi buri muri position ya embargo. Ntabwo ari officiel muga igihugu kiri enclave, imipaka yose ikaba yugaye, iyo ni embargo. None muzobaho gute? Igihugu cananiwe gutera imbere imipaka yuguruye, igihugu kibura igitoro imipaka yuguruye, igihugu kibura buri kintu imipaka yuguruye, imipaka ni yugarwa hakaba embargo, muzobegenda gute? Mwibukana ko na coopération internationale nyine kubera coquiness yanyu, diplomacy ibananira, abantu mugenda muratera kagere. Umubirigi umwe agize comment, yana comment iri tweet kuri X ngo muramwirukanye none grata amasaha 28. Vous êtes des animaux? Non. Hariho diplomacy nta nivyo nize, muganda ziko diplomatiquement abantu bagira fopa mukayirodressa, nabo mukoresha coquiness na arrogance, na cyane cyane muri igihugu gikenye nk'u Burundi. Bon, utyakugwi rero icambere muri politics mwugurure urubuga rwa politique. Nta kintu gituma FNL CNL Rwasa yirirwa yugaraniwe mu nzu ari mu politicien ashaka gukina politique, ashaka kugenda akavuga n'abanyagihugu, mureka agenda avuga n'abanyagihugu, abanyagihugu bazokwihitiremo nimba bamushaka cyangwa batamushaka, ariko si mu matizo kudecidira abanyagihugu ngo Rwasa ntitumushaka. Sindiko ndavugira Rwasa, ndiko ndavugira CNL, ariko nuwo mvuze izina giwe rikunze guseruka cyane yuko mu mucinyiza mukamubuza ingene ashobora gusohoka ngo avuge ijambo. Nta kintu gituma Francis Rohero agenda avugira mu ntamatama, agenda acikibazo hirya no hino, abenga kubera abasirikare bagomba kuba abo Burundi, polisi y'u Burundi, ubucamanza bw'abarundi, SNL y'abarundi, ku buryo umupolitisi wese ashaka kuvuga ijambo, ashaka kugira icaniwe kuri CNDD-FDD agomba kukivuga ku mugaragaro. Hanyuma abanyagihugu bakavuga ati urabeshe canke ntubeshe, hageze gutora abantu bagatora ku mugaragaro batinyegeza. Nta kintu gituma MSD, UPD, abo ba Emmanuel Nderayimana komendaje kurira koko ba Alexis Nduhije Sori, nta kintu na kimwe gituma abo bantu bakora politike bari hanze. Ivyo ntivyumvikana muri iki gihe kumva yuko les partis de l'opposition baje gukorera hanze y'u Burundi. Mugaca mu bakoki ngo twarabirukanye, ngo nibaze bagifate, ngo nibaze n'umuheto nkuko umenga muho mwaragifashe. Ariko nashaka kuvuga nubwo mwari ko mwagifashe, mwari mugifashe twitseye yuko mukizana mu demokrasi, ntitwashaka ko mugifata mukijana mu manga. Bon, ubwo rero hakeneye dialogue, hakeneye kuganira. D'abord au sein du parti, mu mugambo mumvikane, ibintu vyo gutana mu masho, mu busho, ibintu vyo gutwaza umukazo bice generalize, niyo politike tugomba gusezerera. Niba muri ko mugira ikibazo cyuzuba president muri 2000 umukandida muri 2027, kuki mutogera ama primaire
primaries kujya bikora mu bindi bihugu biri civilize mutore ingumyabanga sepa imbonerakure mwizeye azoba represente mutabanje kwirirwa muca mu nama mu canguzo abandi nama muyinga abandi sabotage iyo muri ko musabotaginga entre vous kandi murongo igihugu mu muri ko musabotaginga igihugu mumvikane murondere inzira democratique inzira civilize yukutora umukandida between yourselves entre vous ariko hagati aho mwugurire n'abandi bantu bashaka kwitoza mu 2027 babe bashobora kwitoza baje muri kampanye atakubahohotera atakuba persecuta atakubazibira atakubashira mu mitego ataguhindura amategeko ngo mubazibire ivyo biriko bidusubiza mu manga kandi muzobibazwa. Ikindi coquiness encore arrogance 2015 twarabanesheje twarabirukanye très bien mwibuka ko muri region harimo abandi bagenda baravyina imyaka nka 2030 ngo twarabaneje twarabirukanye ubu nabo banesheje birukanye ivyo nivyo mushaka n'amakuzo barashikira so 2015 kenda muri revise ya situation kuru y'Arusha yavuze ko ijya manda ya Nkurunziza yari anti constitutionnel personnellement doesn't matter ijya manda Nkurunziza ni yarazuye akaboze yarazusubije inyuma imyaka myinshi cyane kandi uvuga ko hani biko birababu ari consequence ya biriye harageze ko muraba ubwo rubanza rwaciwe n'iryo kuri Arusha mukaraba ko hari recommandation batanze nimba zararera igihe cyararenze mukababaza ico mwokora abantu bafunzwe bagirizwa 2015 ko bagize manifestation ko bagize imyiyerekano ko bavuze ijambo rinini ko bandikiye naka abo bantu mubarekure n'aba prisonnier politique ikibanza cyabo kiri muri prison ikibanza cyabo kiri muri media ikibanza cyabo kiri ku stade nabo baje kwiyamamaza bitoze mu bandi ico kimwe nabo bose birukanywe bazira yuko banse ikiringo ca gatatu nta kiringo ca gatatu nubwo yari ko ari Yesu ikiringo ca gatatu nico tuma abantu bahera hanze kuko nkuko mwagiye mubibona abantu gore hanze biragora hagira igihe bakavuga bati enough is enough assez c'est assez trop c'est trop nagomba 2015 mu byukuri mugire nka commission irabe neza isubiremwo fopa zakozwe muri CNDD nizihe fopa zakozwe après ça nizihe hari ivyo twadugishora kubogora mu bibogore umwanya ukiri muzima hamwe n'ivyo rero 2015 yadusubije inyuma mu bintu bijanye na human rights gatekazi na muntu kasuye inyuma cyane hari hageze igihe abantu bavuga ku maradiyo hari igihe abantu bashobora guharira batandukanye mu migambwe bakagira ibiganiro ku maradiyo atandukanye abo bantu mu basubize ijambo amaradiyo yigenga mu yasubize ijambo musubiremwo ikintu cyose muba mwaciye mushira muri kumubwira ngo muri ko mwizitirira muri ko mukomeza intwaro abantu basubiragire umwidegemvyo bari bafise imbere ya 2015 15 kandi harahunze abarundi benshi ariko harimo n'abandi bagiye barahunga imbere yaho za operation za safisha n'ahandi bajya abantu bakeneye gutaha mu Burundi bakabasha kubwubaka murondere ukuntu muhimiriza abantu pana kubakangisha pana kubatera ubwoba pana gusinyanira na mama convention n'ibihugu bahohotera ahubwo mumvikane ukuntu abantu botaha gahoro gahoro ari uko bashika bakashikira mu vyabo badasubira guhohoterwa turiko turavuga ivyabo kunyaga umuntu ngo nukagize umwiyerekano ico ni coquiness irenze donc umuntu wese azi ko yanyazwe utwiwe utukiriho mutumusubize utwasigaye mu mushumbushe nta rezo nimwe muri iki kinjana tugezemwo umuntu acibwa urubanza nago nyene rwangondagonde agacanyagwa utuntu twiwe nimba biri muri code penale harageze yuko niyo code penale muyisubiramwo ayo mabwirizwa ayo mategeko anyaga abantu mukayasubiza iyo mwayakuye ayo nta gaciro agifise mu Burundi tugezemo hamwe n'ivyo kandi abo politike baranze ngo nabivuze nta kamaro yuko ntivyumvikana yuko twumva Chauvin mu Rwengezo ari kuvugira mu Bubirigi bamvuga inyuma ari kuvugira hariya Emmanuel Ndikimana ari kuvugira Ndarimana ari kuvugira hariya n'abandi bapolisi benshi abo bantu bagomba kuza mu Burundi bagashinga imigambo yabo bagashinga ama office yabo bagatangura amaserire mu ntara no mu commune bakagira imyiyerekano mu bandi bakarondera amajwi mu bandi ababishoboye bakaja mu nama nshinga amateka no mu zindi nzego z'igihugu nk'uko baberekurirwa n'ibwirizwa shingiro
ico kintu mu kirabe kirashoboka muhagaritse kuba arrogant, muhagaze kuba koki, muhagaze kuba idiotique. Kubijanye no hagati mu gihugu musubize discipline. Hageze igihe hari abantu ari babugabo bwigaba kubera ngo ari general, kubera ngo ari procureur, kubera ari imbonerakure. Ico gihugu mukize akajagari, mukize jango, aho hakora la loi de plus fort, aho atategeko rihari, iretse nyine la loi de la jungle, kari ico gihe muri ico gihe nobody is safe, personne n'est sécurisé. Mugaruke discipline, imbonerakure muzivaneho. Imbonerakure nta kibanza zifise muri demokrasi moderne. Milice nta kibanza ifise muri demokrasi moderne. Mufise inzego zihagije, aho zidahagije murafise ubasha bwo kuzongerereza, ariko gufata abantu baba paysan, abantu baba jeune, abantu haki mukaba ububasha burengeye abantu officiellement, mugaha ububasha burengeye wanashaka n'abantu basanzwe ko nta muntu agomba kurengera ubundi. Ico gihe mukigera kajagari nkuko tubona muri za Haiti, aho amajambazi, aho ba thugs ari bo bonyene bakirongora. Mugarukane discipline mu gisirikare, surtout mu gipolisi niyo SNL bakora nk'ababandi, bakora nk'aba thugs, bakora nk'aba mafia. Nishobora kwemera ko ari abantu bashinzwe umutekano no kubahiriza amategeko, kuko bitwa law enforcement ku mpamvu yuko bubahiriza amategeko ahubwo bataza kuyarenga bonyene. Icanyuma ibijanye na diplomasi, cooperation, imigendanire n'ibihugu, mugerageze murabe yuko imbibe z'u Rwanda zo kugurwa. It's not very hard. Hoba harimo abantu nka batandatu mwagize ko hakuze kudeza mu 2015, Kagame yanse kubabaha big deal, hageze ko imbibe zo gurwa, hanyuma muzicungere kuva ko urwego gurugwa suba ko gwitaha. Cyo kimwe uruwe rwa Kongo mumvikane, icambere mu officiellement muvuge ko muvuye muri Kongo officiellement. Bon, sinzi haravuga ngo tubahaye ndu tuzosubirayo tactique. Simbona akamaro ko musekana n'abantu bo muri Kongo. Kya gihugu kimakajagari karenze igisirikare cy'u Burundi yazo kudafise ububasha bwo kugenda kwempoza ingene territoire zigaburwa muri Kongo. Ico gero je no kwifuza yuko abasazo Burundi bova muri Kongo ikaba officiel, perezida ko ati bo turabavanyeyo, turabonye ko ibintu vyahindutse. Hanyuma mukumvikana n'abagaba agace kari ku mupaka w'u Burundi, bajyane badukeneye Kinshasa naho tugikeneye, mukumvikana ingene uwo rubibe gukomezwa, haba imigenderanire yari hasanzwe, kuko kenshi ni imigenderanire kumbure y'amafamiye, ni imigenderanire y'ubutunzi n'urudandazwa, ni imigenderanire n'uvuga diplomatique, iyo muyihoza mugakomeza abanyagihugu bakora urwo rudandazwa, ariko kumbure mugakomeza security kugira ngo ntagire des éléments mudashaka binjira mu Burundi. Ico nico mukora, ariko imibezi kaziguye kugira ngo abanyagihugu bashobore gusumira hirya no hino kugira ngo ntitube muri situation ya embargo nkuko nabivuze auparavant. Muvuga na Tanzania muvuga ngo ni mujirane, lakini si mujirane mwema. Ntabwo ari umubanyi mwiza ukuntu afasha abarundi, ntabwo umubanyi ariko agomba gufata uburundi. Kenshi na kenshi iyo abategetsi muhaze muze ngo n'abandi barahaze, umbacisha no muri diplomasi. Iyo Tanzania bafashe neza mucamuza ngo n'abandi bafashe neza, ariko boneka ko hari abarundi bari kwasubiza inyuma ikibiriraho, nta mwumvikano wabaye. Ayo mafamiye baraye bakira muzamuyinga, hagomba kumvikana leta y'u na leta ya Tanzania. Abantu ko bafite ahantu bari ko baraba hari shelter, ni mubaye muragomezeho, hanyuma buke tubarondera aho tuzobakirira ntitubashikize mu gahinga. Muvyumvikaneho ibintu bikogwe d'une manière méthodique, ibintu biri organisé, ibintu biri planifié, abantu bewe gushikira baba impunzi muri Tanzania basuba impunzi mu Burundi. Ivyama muri ivyo muri iyo zuguru ivyo umuvuga na Tanzania mu nk'aba diplomate ni mukomeze dukora ibintu vy'akajagari. Hanyuma diplomasi n'ibihugu vyo hanze, ivyo bihugu turabikeneye, kandi si Burundi gusa, isi yose irakeneye ni magiriranire. Igihe Trump afashe yongereje tariff ku bantu ku bihugu bitari bike, aba president baragiye kumusaba kumvikana uhere kuri wo muri South Africa Cyril Ramaphosa, ariko haba muri Japan, South Korea, za Canada, Union Européenne, bose basavye yuko bo kumvikana. Ntabwo bamuteye akagere ngo nago tubakeneye, isi ni magiriranire. Nta kuntu Burundi iyo gikenye gutyo cyovuga yuko cikwije ko atabantu gikeneye.
tukiri ku byo vy'imigenderanire, imigenderanire imeze neza, politike yifashe neza, igihugu gifashe neza, hariho n'abantu benshi bari hanze b'abarundi, abo bita diaspora, baciye ubwenge, bafite amafaranga, bafite ubwenge, bashobora kuzana bagaterera mu Burundi. Ibihugu byinshi biteza imbere na diaspora. Ivyo bishoboka aruko Uburundi butekanye, abantu benshi nashaka gukorana na leta iri corrupted, abantu benshi nashaka kuja guta umutahe ahantu bazi ko atazowuronka, abantu benshi nashaka gusura mu gihugu babona ko kidatunganye. Ivyo bitunganye hari byinshi twokunguka ko ku barundi bari hanze cyo kimwe n'abarundi bari mu gihugu. Nuko nta vyinshi navuze ku bintu biba mu Burundi, ku bintu by'ubutunzi, kubera ubutunzi ivyo bindi bidashoboka n'ubutunzi ntibushoboka. Ibintu byo kwidigadiga, byo kugira amasoga ku mastade, byo kwiyerekana, byo kwerekana amakamyo, nta butunzi bushoboka ivyo bintu bitavuye mu nzira. Nta kintu na kimwe cyashoboye gutunga ibintu byose bigoyagoya uhere ku butungane, ku mutekano, abantu bari hanze, ibintu nk'ivyo. Sawa, niyo mpanuro je no Hassan DFTD neza ko hageze niba hatarengeranye ko hagarika iyo arrogance, ko hagarika coquiness, ko hagarika amanyama, bagatangura kumvikana n'abandi barundi n'amakungu kugira ngo igihugu tugiteze imbere. Sawa, mugire umunsi mwiza. À bon entendeur, salut.